duhejeje guhura n'abaserukizi b'ibihugu vyabo aha mu gihugu iwacu n'abaserukizi baserukira bashira mu mpuzamakungu. Ni igikorwa dusanzwe dukora kabiri mu mwaka kugira tubashikirize aho ibikorwa byo gutsimbataza imigenderanire n'andi makungu bigeze mu gihugu cacu hamwe n'imigambi mikuru y'igihugu cacu kumbure bashobora gushigikira. Nkuko mwavyumvise novuga muri make yuko twashize cyane muri politiki imigenderanire n'andi makungu twashizemo ingufu mu bijanye n'ubutunzi. Twavuze cyane yuko babwiza kudushigikira mu bijanye no kuzana icyo no kwita abagwizatunga bakava amahanga, kuzana icyo no kwita ibidandazwa, guhanahana ibidandazwa n'ibindi bihugu, no kuzana ubuhinga bimwe twita transfer de technologie, hamwe abarukerarugendo, hamwe n'ibisata bijanye no kubaka inyubakwa za leta abenegihugu bakeneye. Nababwiye kandi n'ingene ibintu by'amahoro n'umutekano bimeze mu gihugu, yuko amahoro n'umutekano yifashe neza mu gihugu, yuko ubu turiko natwe turafasha ibindi bihugu kugira ngo ivyo twaciyemwo ivyo bihugu navyo bishe kubivamwo vuba na vuba. Navuze yuko igihugu cacu cy'u Burundi carungitse abasirikare muri Somalia, abasirikare muri Centrafrique n'abasirikare ngaha mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hose kugira ngo abo ivyo bihugu biri mu ngorane z'intambara bashobore kuronka amahoro kandi Burundi bugize ico buterereye. Ubu rero duhiriwe duhishije kuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi ni warongoye akarere. Ubu rero ariko arakora uko ashoboye kose kugira afati ya mbere aje imbere y'abandi bagenzi we kugira ngo ahantu ngaha mu gihugu kibanyi ca RDC amahoro ashobore kugaruka vuba, kugira abene gihugu bo mu karere ntibagume bamererwa nabi kandi ibihugu bibanyi navyo benshi abene gihugu bamerewe neza. Nivyo rero vuga ko cyane kujana n'umutekano twashimikiye ko. Navuze kandi n'ibintu bijanye naho duteye mu migenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Nkuko mubibona Uburundi buriko baragaruka ku rubuga cyo kwita ku rubuga rw'imigenderanire n'andi makungu. Uburundi mwishira mu mpuzamakungu ONU bufise ingufu nyinshi uko barakoresha, bukaba buri no mu bisata byinshi cyane byo muri ico gisata giharanira amahoro n'umutekano na cyane mushira mu mpuzamakungu ONU, kugira ngo kuvyukuri Uburundi umwanya twamaze dusa nk'abakumiriwe, dusa nk'abahariwe akato, dushobore kuvyukuri gusubira kuja ku rubuga rw'imigenderanire. Nivyo turimwo haba mwishira mu mpuzamakungu ONU, haba mwishira mu muryango wa Afrika, haba mu karere. Murabona ko Burundi buriko burahabwa ijambo kandi Burundi buriko burekana ico bumaze, buriko buragaruka kuri urwo rubuga. Twibaza yuko ni kuneza y'abene gihugu ubu aho Murundi wese aja asice kibino mu myaka iheze, ahaja hose arubahwa n'Uburundi bukubahwa. Na cyane ivyo nkora vyose byo mubona tuko turakora mu migenderanire n'andi makungu ndabikesha cyane ico no kwita intumbero nyamukuru mpabwa na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye yampaye intumbero ku munsi burindwi buri kwezi kugira ngo igihugu cacu cubahwe congere cubahe ibindi bihugu.